rero tubahe ikaze mwebwe mwese mwaronse umwanya mwiza wo kuza kubana natwe ahantu muri kino gitondo. Uyu munsi rero twagomba gushimira Imana ingene Imana yateye iteka ishengero ryayo, hanyuma rero ikabona ko ari byiza kuryongererezamwo abakizwa. Twagomba tubahe ikaze bo bari mwebwe mwagumye hanze, ariko kandi mwapfuye kuguma hanze. Inyuma imbere hariho n'intebe zirahari, mugombye kwicara mwashobora kwicara, ariko kandi ntaco mugume ngaho mubikurikirane, byose biragenda neza. Ariko kandi kuba imbere mu rugo nabyo byari byiza cyane gusumba. Kaze cyane rero, twagomba dusome ijambo ry'Imana twishimikiza kugira ngo dushobore kubatiriza aba bantu. Twagomba imbere yuko tubandanya dusome amajambo y'Imana atwibutsa ingene ibikorwa kera cyane byatanguye n'ingene byagiye birashishikara. Nagomba ngo dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka hariya mu gihe cyacu cya gatatu, abariho duhera mu gusoma. Nagomba duhera ku murongo ugira gatatu, ariko uwatwandikiye muri iki kirundi cyacu hejuru mu ntango yaratwandikiye amajambo avuga ngo Yohana Umubatizi atangura kubatiza no kwigisha abantu. Muri izo ntango rero duhere ku murongo wa gatatu, tutarinze guhera hariya hejuru hose ibyo yagize, kuko hariya hejuru aya majambo yanditse ni nkaho yagomba kubwira ubutumwa uyu muntu mukuru. Murongo wa mbere gusa ntabandanya cyane, avuga ngo mu mwaka ugira 15 Kaisari Tiberiyo ari ku ngoma. Njambandanya hepfo cyane. Murongo wa gatatu, ni Yohana rero aja mu gihugu cyose giherereye kuri Yorodani yigisha abantu ukubatizwa no kwihana ngo bakurwe kw'ivyaha, nk'uko vyanditswe mu gitabo c'amajambo yavugishwa n'Imana Yesaya, ngo ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore izibihamo ziwe. Mwonga wose uzokuruzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa, ibigoramye bizogororoka n'inzira z'ubukiru zizosenwa, maze abafise umubiri bose bazobona agakiza k'Imana. Nuko abwira ishengero ryari rivuye iwabo rije kubatizwa, nawe arababwira n'amajambo yababwira avuga ati mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhungu burake buzoza? Hepfo umurongo 8, nuko mwame imbuto zikwiranye n'ukwihana, kandi nimutangure kwiyumvira mu mitima muti kuko dufise Aburahamu niwe sokuruza. Ndabwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyakumburamwo abana ba Aburahamu. N'aya majambo tugiye kwishimikiza muko tubatiriza aba bantu, ariko tubanje kwiyumvira no kongera kwibukanya cyane ingene igikorwa cyo kubatiriza cyagenze. Ubandanije gusoma mu bindi bitabo ugiye uraraba neza, aha Yohana yaraje gukora igikorwa gitangaje cyane. Aha rero Yohana aseruka asemerera mu bugararwa, ababwira ati murakwiye kwihana, hanyuma mwihanye muce munabatirizwa. Cyari ikintu rero kigoye kumva ko bakwiye kubatizwa. Kuri uko kubatizwa rero yongeramo ijambo rivuga ko bakwiye kwihana, umubatizo mwihane kugira ngo ibyagoramanze byanyu byose bikurweho. Hanyuma rero kubatizwa rero ikibazo ni kimwe,
twisunze aya majambo. None umuntu yarakwiye kubatizwa yarinde. Umuntu yarakwiye kubatizwa yari umuntu abanje kwihana, nk'uko twasomye ngaha mu ijambo ry'Imana. Namba twokora ibi cyangwa twokora biriya, ariko twisunga ijambo ry'Imana. Ubatizwa ninde? N'umuntu yumvise ijambo ry'Imana, hanyuma rero kuko ijambo ry'Imana niryo rihishura ubuzima bw'umwana w'umuntu, nk'urugezo n'igipimo gipima ubuzima bw'umwana w'umuntu ingene bumeze. Uriko urasoma hakurya urashobora gusanga ahantu, uriko urasoma muri iki gice nyene urabona ingene byagiye biragenda. Egome hama rero ingene byagiye biragenda nuko abantu kugira ngo bashobore kubatirizwa bagenda baratanga ibibazo, nk'uko nawe nanjye twoshobora gutanga ibyo bibazo. Reka dusome hajya hakurya gatonya, uhere ku murongo wa 15. Kandi abarira abantu ubutumwa bwiza, abahanura ibindi byinshi, maze ahishutse umwami Herode ko ku bya Herodiya mukamwene se no ku by'ibindi bibi byose Herode yakoze. Kuri ibyo byose rero Herode agerekwa ko mu gukora ikibi rero aca yujyana Yohana mu ibohero. Mugabo hajya haruguru naho hari ahantu yavuze hariya uhereye ku murongo wa 10 muri ico gice nyine cya 3, ishengero riramubaza riti none tugire dute? Urumva bumvise ibyo babariye no muri bizo twasoma hajya haruguru. None ko bimeze gutyo tugire dute? Arabishura atuvize amapfunda abiri, rimwe narihe utarifise, n'ufise ibyo kurya nagira cyo. Kandi haza n'abatoza kori kubatizwa, baramubaza bati none ko turabatoza, bati mwigisha tugire dute? Arabishura ati ntimutoze abantu ibiruta ibyo mwagezwe. Umurongo wa 14, n'abasoda baramubaza bati tweho tugiye dute? Arabishura ati ntihagagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe, n'ibindi. Aba ni bamwe, ni bake muri abo uyu mwanditsi yashoboye gukuramo neza akerekana ibibazo byabo ingene vyagenze. Aba bantu n'abantu baba hafi nka 80 cyangwa 29. Aba bantu mubaraba mwese murabona yuko nta ruhinja rurimo, n'abantu bafise ubwenge bashobora kubaza kugira ngo ushobore kubatirizwa nokora iki. Umuntu rero akwiye kubatirizwa n'umuntu amaze kumenya kwibaza nkora iki kugira ngo mere uko ijambo ry'Imana ivuga. Mwirinde ijambo rino abantu bisigura ngo n'abantu bihanye, bamenye yuko bashoboye gukora nabi, bazi yuko bari ibyo bazi ko bashoboye konona, nabo rero bashobora kuza kubatizwa. Imibatizo rero aha muri isi yacu usanga yarabaye myinshi. Hari imibatizo bavuga ngo umubatizo mu muriro, ariko bivuga umubatizo mu mazi. Uriko urasoma neza mu ijambo ry'Imana ucubona yuko rero umubatirizo si ukubatiza ahantu hatagira amazi. Bivuga ngo ahari amazi menshi, ni mu mazi menshi, si amazi bafata bakamijagira ku muntu. Oyaye, kuko usomye ahantu, nimba twasomye hajya hari ahantu Yohana yabatiririza, hanyuma y'ibyo Yohana 3:22, hanyuma y'ibyo Yesu ajana n'abigishwa biwe mu gihugu cy'Iyudaya,
akeba nayo nabo abatiza, kandi Yohana nawe yabatiriza ahitwa Ainoni hafi y'Isalemu. Aha aka kajambo gakurikira niko atakumviriza neza. Aho Yohana yabatiza, nta muntu n'umwe ashobora kubatiza umubatizo wa Yohana, ko niwe yabitanguje. Atumwe n'Imana, ahamagawe n'Imana, yeretswe n'Imana. Havuga ngo iki? Hafi y'Isalemu, kuko aho hari amazi, nuko benshi badafise Bibiliya. Hari amazi angana gute? Menshi. Uranyumva neza? Ntabwo ari amazi yo kumishagira guki mu ruhanga, ku mubiri, ku maguru, ku mano cyangwa ahandi. Oya, ni amazi menshi. Hanyuma rero none kubatirizwa ni ukuvuga iki? Kubatirizwa rero ni ukuhamba, mu yandi majambo ni uguhamba. Iyo bahamba rero ikintu bagihamba hasi kuzimu, ntibagihamba hejuru. Hari umugabo w'umwarabu yubatse imva hejuru hajya hirya kumutanga. Aho Bujumbura barayizi iyo mva aho yari hejuru harya. Hafi hirya gato ya hopital militaire, ariko muri ruhande rw'amazi atuyubaka imva yo hejuru. Ariko Burundi duhamba hejuru, duhamba mu kuzimu. None n'ibihambwa bihambwe kuzimu. Kubatizwa rero ni uguhamba. Guhamba iki? Iyo rero umuntu yihanye ibyaha birimo na za ngeso ziwe zirapfa, aja guhamba bya bikorwa bibi, za ngeso mbi yagenderamwo. Aya mazi rero kuko twebwe turamwibiza muri amazi rero menshi, kuko sakadiripa turamuhamba tukamumanura hari imwini kuzimu. Iyo avuyeyo rero bijanye n'ukwizera yagize, bijanye n'ukwirere yihanye neza, avanayo rero avuga ati kamere yanje ndayihamvye, wakaboregewe ntudusubire kunkurikira, wabusumawe ntudusubire ko nama ngigitwa. Bavuze ngo mwabasoda namwe abatoza kori, abo bagabo sinzi ngene bakora ntabyo nzi, mugabe Bibiliya nibibona. Ahanini bo yatana bakaro abagabo babiri, umutoza kori n'umusoda. Sinzi ko bakunda kurya amahera y'abandi nturimbaza, mugabe bababwira ati genda mugira ibyo babagira byo mukora, mwe ukora ibinyuranye. None rero kumwe umuntu akora ibyo ntawe ubizi, ariko biri hano niyo yabivuze. Ni kuba bigoma kwerekana ingeso mbi, ibinyuranye n'amategeko, kurenga amategeko, kurenga amabwirizwa, ibyo umuntu yihana. Hama rero ko Pawulo nabarandika ati ibyahoze n'imbere inyungu, kandi si jewe nkiriho. Murazi ko hari umugabo akunda gukora ibintu bitaryoshe, ariko aravuga ati si je nkiriho, ariko ni Kristo ari muri jewe. Yesu ahabwe icubahiro. Tugomba rero tubatiriza aba bantu kuko bihanye. Si umwanya wo kwigisha, ariko twabona usoma ijambo gusa kugira ngo nawe ubatirizwe wumve icyo ukoze icyo ari cyo. Namba wari umusoma ntavyo nzi, namba wari umuki ntavyo nzi, izwi nawe n'Imana yawe. Aya mazi rero akubera ikimenyetso. Mana yo mu ijuru ugeze mu mageragezwa, nyibutsa wa munsi nari mpagaze imbere y'ikoraniro ryawe, nyibutsa wa munsi nibira muri ryari wajyamazi, untabara umpikomeze kugira ngo nshobore kurwana intambara nsinda. Tuba dusenge Imana, hanyuma duce tubona kushishikara. Dusenge. Mana yo mu ijuru, Mana nyine imbabazi, turagushimiye kuri Imana nziza kandi we kuri Imana ikomeye. Abantu uko bihanye ibyaha n'ibicumuro vyabo, ico gituma tumenye ko hageze iki gihe Mana wateguye kubazana ahantu hari amazi menshi, kugira ngo bashobore kubatirizwa muri aya mazi menshi, bashobore guhamba kameremere kabo ka kera, bamere nk'abapfuye, nk'abahamba babwiye ikuzimu, bazuke bazukanye ubuzima bushasha, baze bige kugukorera, baze bige kugira ingeso nziza, baze bemere gutunganira Imana n'igihugu. Urabana natwe rero muri mwanya tugiye gukora ibikorwa ahantu rero hahezagire, kandi umugisha uri hano, kandi ibikorwa bize bishike kuzogera kuri wa munsi wawe uzobukoze. Tubisenze gutya mu izina rya Kristo Mwami, amen. Nuko rero turahaye ikaze abakozi b'Imana, urukire mu mazi,
hanyuma rero batangure gukora iki gikorwa. turabaha ikaze hanyuma bace batangura gukora iki gikorwa. Kaze. Uyu munago nyakubahwa warongewe ijambo ryawe, none rero turaguhaye ikaze. Ubushobozi bw'Imana bumanukira ahantu, iki gikorwa ugihagararire uhereye mu ntango no mu gusozera. Urakoze, turabigushimiye, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. None amahwa n'ibitovu korale tubafashe nimubirandure ibyaha n'ibicumuro shishikaye kumera mu mitima y'abantu. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. None amahwa n'ibitovu nimubirandure. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Yaje kuganza isi yose ngo abantu babone shingwe n'icubahiro byo kugororoka kwiwe. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Chambere nezerwa cyane wasiwe. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Nezerwa cyane wasiwe, umukiza yaje. Amen. Imana ishimwe kuko inkiza inkomezi z'ibyaha byatumye Yesu angereramo, nzama mushima. Imana ishimwe kuko inkiza inkomezi yakijije ababene data bava mu byaha bemera gukurikira Yesu.
nzama mushima uwo mwami. Haleluya. Ya soko nziza ikura ibyaha, mpimbawe nuko nayozemo. Wino isoko nini nziza, ca bugufi shika ku nyundo z'umukiza ngo agutunganye. Nitegereje umusaraba Yesu yadupfirako, aho niho natakamiye, waza ntabare. Mana ishimwe kuko inkiza. Abiri mirongo ibiri na gatatu. Ca gatatu. Umuco wo mw'ijuru utumurikire twese.
bemeye gushitsa mwami wanje kugira ngo bagende nk'uko byategekanijwe. Baraguca kwa Yohana bamubwira ngo mbatiza, ariko arabyanka. Mugabo bamubwira ngo bikunde kugira ngo dushitse byagezwe. None aba nabo mwami bavyemeye, mwami wanje barahejeje kugarika mu cawe. None baba mwami urabakurikirana, urabana nabo, urabagirira neza, urabakorera ibikwiye Mana, mw'izina rya Yesu. Urabazigama nk'uko umuvyeyi amaze kwibaruka Yesu umwana akamuheka akamugirira neza kuzogeza kuze, nabo bazobagirira neza mwami, uhereye none kuzogeza bashesha imvi, kandi kuzogeza ubarukanye ubashikanye mu bwami bwo mwijuru. Urakoze Mana kuvyumvise kandi kugiye kubana nabo. Natwe turagushimiye kubw'iki gikorwa dukoresheje, bandanya kutugirira neza, natwe tubandanye kubona ukuboko kw'Imana. Urakoze Mana kuvyumvise, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ari inkomezi mu maraso nizo zatumye abene data bava mu byaha bakemera gukurikira Yesu, kemera amaraso yiwe. Hariho